Ukwezi kw'icumi turimwo ni ukwezi kwahariwe guhamagarira abantu kurwanya kanseri yo mw'ibere. Iyo nayo niyo ngwara ya mbere yo mu bwoko bw'amakanseri ihitana abantu benshi. Nko mu gihugu c'Ubufaransa canke muri leta zunze ubumwe za Amerika, umugore umwe kuri 8 ategekanywa kugwara ico kivyimba mu buzima bwiwe. Kenshi na kenshi rero kiboneka ku bagore bari hagati y'imyaka 50 na 74. Iyo kanseri n'abagabo bashobora kuyigwara, naho ikarira cane cane abakenyezi. Iyo ngwara nk'ayandi makanseri yose irica, ariko imenyekanye kare iravugwa igakira. None nibihe bintu bikuru twomenya kuri kanseri y'ibere? Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no musi. Mwiriwe neza, ni David, nizere ko meze neza. Muganga Tania Ineza Gahama wo mwishira hamwe uzima mu vyo ryishinze harimo kugwanya kanseri yo mw'ibere, amenyesha ko gushika ubu atacigwa kiremeza iciyo kanseri ivako. Yamara ngo hari imigwi ikarigwa gusumba iyindi. Umuntu afise uwo basangiye amaraso yigeze kuyigwara abafise amahigwe agwije incuro 5 yuko nawe ayigwara. Umugwi w'abakenyezi bari hagati y'imyaka 40 na 45, umwana w'umukobwa yagiye mu butinyanka kare imbere y'imyaka 10, umukenyezi atigeze yibaruka canke utigeze yonsa, abantu banywa inzoga n'itabi, abagira utuvyimba mu mabere hamwe n'abatagira ikarashishi sport. Mu bisanzwe mu ntango nta bubabare uyigwaye yumva, ariko iyo agerageje gufyondafyonda ibere akumva muri ryo twatuntu umenga ni intete z'ibyoba canke udusaho tw'amazi yo kwiyubara. Hariho n'ibindi bimenyetso. Iyo umuntu abonye ku rukoba rw'ibere hatanguye kuza kanogo nka karya duhora tubona ku matama y'abantu, fossette mu gifaransa, ukabona ku ibere hatanguye kuza kamabara canke ukabona ibere ritanguye kuvamo utuzi dusa nk'amaraso canke twirabura, aho umuntu ashobora kuba yagwaye iyo ngwara. Ikindi muganga Tania ahanura nuko kubo bishobora umukenyezi amaze gukwiza imyaka 40 yogirisha radio y'ibere buri mwaka. Ngo bo bikora kubera ko iyo bayibonye hakiri kare vyoroha ko bayivura igakira neza. Rero ngo umukenyezi yarakwiye kuguma yiyumviriza ko hatabaye impinduka kw'ibere misi yose inyuma y'imisi 3 canke 4 avuye mu butinyanka. Yabona impinduka agaca yirukira kwa muganga. Ku bwanyu iyo ngwara yobizwi bikwiye ahiwacu mu Burundi? Hokorwa iki ngo bashiki bacu barushirize na ntaryo kugira ingendo ibakingira iyo ngwara? Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ibikorwa vy'amazu ahanahana amafaranga ku rwego mpuzamakungu vyari vyarahagaritswe, ubu vyasubiye kure kugwa ni banki nkuru. Ingingo yo gusubira kugurura ivyo bikorwa yafashwe ni banki nkuru BRB kuri uyu wa 16 Gitugutu 2024. BRB iributsa ariko ko ushaka gukora ico gikorwa abanza kwiyandikisha. Ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'ayo mazu yari yafashwe kwa 13 Ruheshi 2023. Ikindi ngo kuva abantu benshi bahebeye kubikisha amahera yabo mu Marundi bagahitamo kuyabikisha amafaranga mva makungu, BRB ngo yarungutse inyungu ishika ku bice 31% kuva mu 2022. Abayashize mu mafaranga y'agaciro ngo bari batinye gutakaza agaciro kw'Amarundi, bica bituma amafaranga mva makungu agwira cane gusumba yakwiye kuba ari mu mabanki. Imiliyoni 22 z'amadolari y'abanyamerika ngo nizo zikenewe kugira habeho ikigo c'igihugu co gutanga imburi yihuse kubijanye n'ibiza n'isibe. Nyakigo ngo kizofasha kumenya hakiri kare impanuka zishobora kuba ahantu runaka, maze hatangwa imburi n'ingene abene gihugu bo kwifata. Leta y'u Burundi kandi ibicishije mu bushikiranganje bw'imigenderanire kwigenekerezo rya ndwi Gitugutu 2024 yarasavye izinga rya Madagascar kuyirungikira abahinga bamenyereye guhangana n'ibibazo bategwa n'ibahari Indiano. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.